Inyuma y'inkuru zaciye ku iradiyo y'igihugu ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Television Isanganiro zikongera zigahanahanwa mu mirwi ya WhatsApp kuva ku igenekerezo rya 16 mu kakaro muri uyu mwaka kwikiza c'akaranda coba cateye kigahitana umwana wo mu Mugamba. Dushimye gutanga umuco no guhumuriza abenegihugu kubera ayo makuru yose. Nivyo hari umwana w'umukobwa w'imyaka 9 yituye ivuriro rya Muramba muri komine Mugamba intara ya Bururi kwigenekerezo ry'indwi mu kakaro muri uyu mwaka afise ibimenyetso vy'uruherehere ku mubiri wose, akorora kandi ashushe cyane. Yarakiriwe n'abavuzi ariko bukeye bwaho kuwa 8 mu kakaro 2024 yaciye yitaba Imana. Ikindi cagaragaye nuko abantu babiri bo muri uwo muryango w'uwo mwana nabo nyene bahavuye bafatwa bafise ibimenyetso nk'ivy'uwo nyakwigendera. Twobamenyesha ko hariho n'abandi bantu babiri bafise ibimenyetso nk'ivyo nyene bariko barakurikiranwa n'abaganga mu gisagara ca Bujumbura, umwe mu bitaro vy'igisirikare mu Kamenge, uwundi mu bitaro vy'igipolisi. Tumaze kuronka inkuru, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida dufadikanije na OMS twaciye twihutira kurungika imigwi y'abahinga kuja kugira amatohoza yimbitse no gufata ibipimo by'abantu. Uwo mugwi ukaba wakoze ibipimo ku bantu 5. Umwana w'umukobwa w'imyaka 12 agwariye mu ivuriro ryo mu Vyuya muri komine Mugamba, ku mwana w'umukobwa w'imyaka 2 n'amezi 3 hamwe na nyina wiwe barwariye mu bitaro vyo mwijenda, ku mwana w'imyaka 13 agwariye mu bitaro vy'igisirikare mu Kamenge, hamwe no ku mugabo w'imyaka 26 arwariye mu bitaro vy'igipolisi. Inyuma y'igikorwa cyo gupima abo bantu bose muri laboratoire ya INSP, tuboneyeho aka kanya ko gutangaza ko inyishu zabonetse zitwereka ko atanumwe arwaye ikiza c'akaranda. Ariko naho biruko, abahinga mu gutohoza no gupima indwara zibiza babandanya bagira ubushakashatsi kugira tumenye by'ukuri kw'abo bantu batoba barwaye imwe mu ndwara zifise ibimenyetso twabonye, hari nk'ibihara, agasama, sifilisi canke guhurirwa bivuye ku miti umuntu aba yatewe canke yanyoye. Vyongeye twashimye kurungika ibipimo muri laboratoire yo mu Buganda ifise ubuhinga buhanitse mu gupima indwara z'imigera kugira ngo turondere by'ukuri icateye iyo ndwara. Dufatiye ku nyishu z'ibipimo vyaraye bikozwe na laboratoire ya INSP vy'imfata kibanza, turatangaje ko uyo mwana wo mu Mugamba atishwe n'ikiza c'akaranda. Naho biruko kubera indwara z'ivyaduka zibonekeza mu bihugu duhana imbibe, cane cane ico kiza c'akaranda cateye mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Kongo mu karere gahana urubibe n'igihugu c'u Burundi, duhamagarira abenegihugu kwitwararika imisi yose kwikingira no gukingira abandi indwara z'ivyaduka mu gukwirikiza impanuro zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu no mu kugira isuku y'iminwe n'umubiri muri vyose na hose. Muri ibi bihe hariko haribonekeza abarwayi bafise ibimenyetso bisa n'abanduye ikiza c'akaranda, navyo bikaba ari ubushuhe bw'umurengera, gucika intege, gukorora, kubabara mu mihogo, kugira amasumbi, gucika umugongo no kubabara mu mitsi byaje bukwi na bukwi no kugira uruherehere ku mubiri. Dusavye dushimitse abenegihugu bumvise canke bibonye ko ivyo bimenyetso kwitura amavuriro abegereye bidatevye. Ihangiro ry'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida no gukingira abenegihugu kugira ngo bagire amagara meza. Nico gituma tubijeje ko tuzobashikiriza ibizova mu bipimo twarungitse muri laboratoire yo mu Buganda.